Turi mu bihe vya Noel, nizere ko abatari bakenya bari mu myiteguro itandukanye ijanye n'uwo munsi mukuru. Je gusa nshaka ko uwo munsi mukuru ntawuhimbaza mu buryo bw'umwihariko. Ndafise impamvu zitatu ntaza guteberako ahanini. Mugabo ubwa mbere nuko historiquement umunsi wa Noel Yesu ntiyavutse le 25 décembre. Abatari bake barabizi yuko uwo munsi watowe mu gihe ubukristo bwariko buremerwa ko une religion officielle de l'Empire romain. Haba kugira ngo bafashe abapagani kunyaruka kugumbira iryo dini ry'ubukristo, leta, abampereur n'iki bagerageza gutegeka ko uwo munsi wubahirizwa mu bwami bwose bw'abaromani, mu gufata umunsi w'ikigirwamana wari usanzwe uzwi, hanyuma bakohereza intumbero ubukristo kugira ngo abantu banyaruke kwakira ubukristo. Ariko ivyo bintu nimvira yuko ntibwari ubugombe bw'Imana na gatonya. Ubwa kabiri, j'ai une raison biblique yo kutubahiriza Noel mu buryo bw'umwihariko kubera ishengero y'igitangura, l'église primitive, uburyo ryahimbaza iminsi mikuru vyaba bifitaniye isano n'iminsi mikuru yari yarabwirijwe abisirayeli mw'isezerano rya kera. Pawulo yandikira abaroma avuga yuko abayahudi aribo babikijwe les oracles de Dieu, babikijwe ivy'Imana yavuze. Rero ubwa mbere nuko abakristo batahura yuko iminsi mikuru yose y'abisirayeli mw'isezerano rya kera itrouve leur accomplissement muri Yesu Kristo mu gihugu waciwe. Mu bisanzwe ico cyo cyari gihagije ngo iyo minsi ntibagume bayihimbaza mu buryo bw'inyuma, ahubwo bayihimbaze mu buryo bw'umutima no mu buryo bw'ivyizerwa bifatiye kuco Kristo yakoze cuzuza ivyo iyo minsi mikuru mu buryo bw'igitutu yavuga. Ariko kandi ishengero mu buryo bw'inyuma ryarabandanje rihimbaza iminsi mikuru osironta iyo minsi mikuru y'ishengero yari ifitaniye isano na calendrier y'abayahudi, aho ni nkuvuga umunsi wa Pasika, Pentecote canke iyindi. Ariko umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu Kristo nta wundi munsi mukuru muri calendrier y'abayahudi mu isezerano rya kera bifitaniye isano. Iyo n'indi mpamvu novuga une raison biblique yo kudahimbaza Pasika mamba Noel. Ndakunda kuvuga ni une raison historique, une raison biblique. Mugabo kandi niyumvira cane yuko mu bihe nk'ibi, mu bihe vyacu aho ubukristo bwamaze kwakirwa bukagumbirwa n'ibihugu vyacu, hageze igihe ico kintu gihinduka ikintu c'umuco ku buryo abantu bagihimbaza rimwe mu mwaka kugira ngo biryohere, binezererwe n'ibindi nk'ivyo. Ubikoze muri uwo mutima uba uriko urateza imbere ubukristo bufatiye ku bintu vyo hejuru gusa bwo kw'izina. Mugabo kandi hariho une raison théologique ikomeye cane yo kudafata umunsi wa Noel mu buryo bw'umwihariko, nuko nimba tuvuga ivuka rya Yesu Kristo turavuga icizerwa c'Imana yacitse umuntu, l'incarnation c'Imana yahindutse umuntu itarekuye ubumana bwayo, bwo ikarekura icubahiro n'ubwiza bifatanye n'ubwo bumana. Ico gitangaza si ikintu kiteza kuvugwa rimwe mu mwaka le 25 décembre, ni igitangaza gifatanye n'inkuru y'ubutumwa bwiza butegezwa kuvugwa buri munsi. Izo mpamvu zose maze kuzitanga nikibuza yuko kubw'impamvu stratégique, kubera isi yose iriko iravuga ivyo bihe bijanye na Noel, nikibuza yuko kabara akaryo keza ko kuganiriza abantu bahimbaza Noel kw'izina kugira ngo ubabwire ubutumwa bwiza. Ni n'akaryo na twebwe nimba tuvuga gake kubijanye n'ico gitangaza c'Imana yacitse umuntu, twategeza kuvuga buri munsi ko dufatanye n'ubutumwa bwiza, kaba akaryo ko kuvyibutsanya. Muri uwo mutima nyene nashaka kubatumirira kuganira nanje igisomwa co muri Luka igice ca kabiri kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 40. Luka igice ca kabiri kuva ku murongo wa 21 gushika ku murongo wa 40. Mu mwanya duce tujana, murakoze. Muri ico gisomwa cacu muri Luka igice ca kabiri umurongo wa 21 gushika ku murongo wa 24 dusanga abavyeyi ba Yesu bubahirije imigirwa itatu yari ibwirijwe mu isezerano rya kera. Ni kuvuga gukeba umwana ku munsi ugira 8, ubwa kabiri
umugore yibarutse kumara igihe ari mu minsi twoyita ngo ni minsi yo guhumanurwa, iyo nayo yari minsi 40 igihe yibarutse umuhungu, igacibwizwa na kabiri igihe yibarutse umukobwa. Ubwa gatatu gushikanira ikibondo Imana igihe ari ikibondo c'imfura. Iyi migigwa itatu byose ikogwa n'abavyeyi ba Yesu mu buryo bitwereka ko bari abantu bitwararitse gushitsa ivy'Imana yabwirije abantu bayo mu isezerano rya kera. Ashikara dutahura ikintu kimwe, naho Yesu aho presenta ibihe bishasha vyaho Imana ije kugendera ubwoko bwayo mu isezerano ry'ubuntu, ni gushitsa ibyo yarasezeranye kuva kera hose, aho biciye mu ruvyaro rwa Aburahamu amahanga aronka umugisha agatsindanishwa biciye mu kwizera igikorwa ca Yesu Kristo, abantu bagahinduka ubwoko bw'Imana, bakaganzwa na mpwemu yera, mpwemu yagakorera muri bakabatunganya gushika bashitse mu ijuru. Ibi vyose naho biryoshe cane bifatanye n'umuzi wa Yesu Kristo, tubona abavyeyi bobo bibungenze uwo mugambi muri bo, bubahiriza ivy'Imana yabwirijwe mu isezerano rya kera. Barabizigirwa ku vy'Imana yabwiye abantu bayo mu isezerano rya kera, barabizigirwa ku vy'Imana yategetse ubwoko bwayo mu isezerano rya kera. Iki ni kimwe mu bitwereka ko vy'ukuri abavyeyi ba Yesu Kristo bari abantu bubaha Imana mu buryo budasanzwe. Nashaka rero mu mwanya cyo dufata turabe abantu babiri, Luka nk'uwanditse ubutumwa bwiza, abantu babiri bashaje ahava atuganiriza ko turabe igihe abavyeyi ba Yesu bazanye ikibondo kugishikanira Imana mu rusengero, ingene bano bantu babiri baza kuza mu rusengero, uwitwa Simeyoni, Umutama Simeyoni hamwe n'umumama akuze, umukecuru akuze yitwa Ana, ico batwigisha muri iyi nkuru y'umwuzo wa Yesu Kristo. Ndashaka turabe umuntu witwa Simeyoni kuva ku murongo wa 25 gushika kuri 35, hanyuma ubutaha tuzogaruka kuri Ana. Uyu mutama yitwa Simeyoni ndashaka tumuvuge gatoya. Ibi ni bihe umwana ariko arahezagirirwa mu rusengero. Luka hakutubwira abaherezi ingene bafashe ico kibondo, ingene bagihezagiye, dusanga Luka adutumbereza ku muntu atari umuherezi. Ibi biratwereka yuko igihe Imana yarubika Yesu Kristo yuguruye amaso abantu batari bitezwe, igihe abaherezi atarakimwe batahura, tubona Imana igenderera umutama nka Simeyoni tutazi yajava, maze tugasanga niwe atahura umugambi w'agakiza gusumba abaherezi, gusumba umuherezi mukuru. Ikintu gikomeye cyane dutangura kubona Luka ariko ageza kutwereka. Reka turabe uyu mutama, turabe ibintu bitatu bikomeye vyamuranga. Ubwa mbere havugwa ngo yari umuntu w'umugororotsi kandi yubaha Imana, yari umuntu w'umugororotsi kandi yubaha Imana. Nako ndavuga ugusubira inyuma kwa Abisirayeli kuva bavuye mu kinyago, Imana bagarukanye imyaka 70 bavuye mu kinyago i Babuloni. Uko tubisoma mu bitabo bya Hagayi, bya Maraki, bya Zekariya, dusanga canke Nehemiya canke Ezira, dusanga byarabagoye gusubiza imitima yabo yose ku Mana. Mbere bagiye barasubira inyuma, naho ico gikorwa c'Imana cyo kubanagura cagaragaza imbabazi n'ubwizigwa bw'Imana ku isezerano yasezeraniye Aburahamu ko bazozigama, ko zizobihanga bizigama kandi ikoresha mu gushitsa umugambi wayo w'agakiza. Irabagaruka kubw'imbabazi zayo, ariko bo ntibayigaruka ko n'imitima yabo yose. Niyo mpamvu tubona Yesu Kristo mu butumwa bwiza ahamwa, atemerwa, abaherezi bakuru, abanyabwenge bakibamugwanya. Ibi bitwereka yuko benshi mu Bisirayeli barasubiye inyuma, ariko iri jambo ko Simeyoni yubaha Imana kandi yari umugororotsi bitwereka yuko Imana yari ifise amasigarira makenya y'Abisirayeli yari yaribikiye. Nashaka kubaza uri kuranyumviriza muri iki gihe nyene ibintu vya Yesu bivugwa, ko abantu basubimana, abantu bari bazi ivy'Imana, mbega urumva yuko muri ayo masigarira makenya y'abantu vy'ukuri bagumana umutima wubaha Imana kandi ubugororotsi, mu gihe abandi benshi bawukikuje bamaze kumenyera ivy'Imana, n'abandi Bayahudi baramaze kumenyera ivy'Imana. Mbega muri ibi havuga ivya Noweli n'ibiki, biri muri abo bantu bavuga ivya Noweli kungwa mu buzima bwabo bataho busa busana n'ico Imana igomba isaba iturondera ko tuba abantu
bagororotse kandi bayihesha icubahiro. Simeyoni yari muri ayo masigarira y'abayahudi. Iki kintu cya kabiri kivuga kuri Simeyoni, havugwa ngo mpemu yera yari kuri we. Mpemu yera yari kuri we. Iri jambo mpemu yera yari kuri we ni rimwe mu majambo akoreshwa mu isezerano rya kera, bariko bavuga ingene mpemu yera yaza kabushungwe ku bantu b'abacamanza, abantu nk'aba Gideyoni, abantu nk'aba Debora, abantu abacamanza Imana ikoresha, abavugishwa n'Imana, Imana ihagurutse mu isezerano rya kera. Iri jambo ngo mpemu yera ari kuri we bitwereka yuko Simeyoni yari afitanye ubusabane na mpemu yera mu buryo budasanzwe. Ari muri abo bantu bakenya b'Abisirayeli bari baragabiwe ingabire ya mpemu yera mu buryo bw'umwihariko. Bamwe baravuga ngo umuvugishwa nyuma mu Bisirayeli muri Maraki egeko kuko ari mu bijanye n'abavugishwa baduheza inyandiko zihumetswe n'Imana, ariko uwo mutima waho Imana isuka mpemu wayo agatoranya umuntu mu buryo bw'umwihariko akamunzaho kabushugo w'iho kanaka ntivyahagaze. Dusanga Simeyoni yari muri abo bantu bahawe mpemu yera mu buryo bw'umwihariko, mu buryo butandukanye n'abandi Bisirayeli. Twazi ko mu isezerano rishasha umuzi wa Yesu Kristo ufatanye n'ingene mpemu yera nk'uko Yoweli yabivugishijwe azosukwa ku bari n'umubiri bose. Iyo ngabire yo guhabwa mpemu yera akaza kuba muri wewe, ukaba uwegukiye Uhoraho, ukaba akanwa k'Uhoraho mu buryo bwa misi yose, ukaba inyegu y'Uhoraho. Ivyo bintu ntivyabikiwe abantu bakeya nk'abo mu isezerano rya kera, ariko bihabwa abizera bose mu isezerano rishasha. Mbega uri kuranyumviriza, uri muri abo bantu bafise ingabire ya mpemu yera? Canke ibintu vya Yesu vya Noel umubivuga kumva mugabo, mbega uramuzi mpemu yera? Erega uyu mpemu yera ngo niwe yatumye Simeyoni amenya ngo uyu ni Yesu Kristo, ngo maze mpemu yera ngo azana Simeyoni mu rusengero. Erega mpemu yera iyo umufise ntutahura Kristo, niho umenya ati uyu niwe Yesu Kristo, uyu niwe mukiza, niwe mucunguzi, niwe mwami, uyu niwe agiye kugaruka, uyu niwe agiye gucira isi urubanza, uyu niwe agiye kuza gutwara abamwizeye. Mpemu yera niwe kwemeza mu mutima ati Yesu n'umwami, Yesu n'umucunguzi, Yesu niwe vyizigiro vyonyene isi ifise, agiye kugaruka. Simeyoni dusanga yari afitanye ubusabane budasanzwe na mpemu yera. Wowe kuranyumviriza, mbega uramuzi mpemu yera? Ibintu vya Yesu wowe bivuga ku munwa, wohitumira abagenzi ngo urabahaye Noeli, wobirimba mu rusengero, ariko ibintu vya Yesu Kristo bimenywa n'abantu bafise mpemu yera, bimenywa n'abantu buguruwe ubwenge na mpemu yera, bimenywa n'abantu bashobora mpemu yera gutahura uwo Kristo ari. Ubwa nyuma ngo yararoreye uguhumurizwa kw'Abisirayeli, ngo yararoreye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Bwa gatatu yararoreye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Iri jambo guhumurizwa kw'Abisirayeli kwerekana ko Simeyoni yari muri abo bantu biteganya igishika kw'Imana iza kunagura ubwoko bwayo, kw'Imana iza kugendera ubwoko bwayo. Bisanzwe mouvement d'attente aho Abayahudi bavuga bati mbega Mesiya azoza ryari, yari isanzwe ihari imbere y'uko Simeyoni anavuka. Abantu bitwa aba Esene canke les Eseniye bari Abayahudi biteze yuko Yesu Kristo azoza, mugabo batashobora kwihanganira ivyo barabona mu rusengero ivy'abaherezi, bacogenda kuba mu bugaragwa baritandukanya n'abandi bose. Abo bantu bari biteze ko Yesu Kristo azoza, ariko dusanga Yesu Kristo aje ntibigeze bamuhishurirwa. Bari abantu biyemera, biyumva, bumva umenga Mesiya azovuka muri bo, bumva umenga ntibakeneye ikintu kibanduza, ntibashaka kwihanganira ibyo babona, ntibaja gukora ibintu bisanzwe Imana yabwirije Abisirayeli kurya Yesu yaje akaja mu rusengero, akaja mu sinagogi, akabaho ubuzima busanzwe. Ariko hari ikintu Simeyoni yari afise muri we, yaraja mu rusengero, yaraja gusenga nk'abandi, ariko yari afise umutwaro umuremereye wo kubona Imana igendera ubwoko bwayo. Ikintu kirakomeye cyane kuko mu bihe nk'ibi nyene hari abantu bababazwa no kubona abantu barafashe ibintu bisanzwe, barashoje abantu baja mu rusengero ntibitandukanye n'abandi bera, ariko bafise umutwaro avuga ati mbega Mana uzonagura ishengero ryawe gute, uzorikura mu idini ryari, uzorisuka ko mpemu wawe ryari, uzosuka ikanguro ryari ga Mana. Bagendana uwo mutwaro ntutuma bitandukanya n'abandi ngo bave mu bandi, bituma bagenda ngo bigira akagwi kabo kaberanda, bagumana n'abandi ariko binginga kandi biteze ukugendererwa n'Uhoraho. Simeyoni yari muri abo bantu.
nashaka mu mwanya duhave turangiza tuvuga indirimbo rero yitiriwe Simeyoni, n'amajambo Simeyoni ahava akabwira abavyeyi ba Yesu Kristo kuva ku murongo wa 29 gushika ku murongo wa 35. Mu mwanya turabira hamwe ayo majambo Simeyoni abwira abavyeyi ba Yesu Kristo, abahezagira yongera abahereza imburi y'ubuvugishwa. Mu mwanya duhave turaba ayo majambo. Murakoze. Nashaka mu mwanya usigaye mutonya turaba indirimbo ya Simeyoni yiswe Nunc dimittis. Nunc dimittis ni jambo ry'ikilatini risobanura amajambo ya mbere Simeyoni aherako avuga ngo noneho urasezeye, noneho urasezeye. Nunc dimittis. Luka asanzwe ari umuntu yaduheza indirimbo zitandukanye, indirimbo ya bungere, y'abamarayika, indirimbo ya Mariya. Ubu nahaduhaye indirimbo ya Simeyoni Nunc dimittis. Reka twirabe gatoya turabe ibice bitatu bikomeye bigize indirimbo ya Simeyoni. Ubwa mbere, noneho databuja, noneho urasezeye umusavyi wawe amahoro nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Umurongo wa 29 gushika ku murongo wa 30 utwereka ingene ukwiruhutsa, ingene Simeyoni yiruhutsa avuga ati ubu noneho wosezero noshaka ngapfa kuko nabonye agakiza kawe. Ubisanzwe Yesu ntakivuka n'umubebe, ariko kubwa Simeyoni kubera amaso y'ukwizera abona vyose byarangiye, abona Yesu yapfuye, abona yacunguye abari mw'isi, abona yazutse mu bapfuye, abona vyose byarangiriye muri Yesu Kristo. Uku kuvuga kwa Yesu Kristo ni ivyizigiro bicitse realite, kubwo kwizera abibona byarangiye, abona Kristo ari we ishitswa ry'amasezerano yose Imana yaratanze. Nuko Paulo avuga ngo Yesu niwe amen de Dieu, niwe ego, niwe shitswa ry'Imana yasezeranye bijanye n'umugambi w'agakiza. Aca yiruhutsa akaruhukira muri uwo Yesu Kristo ari we shitswa ry'Imana yasezeranye byose. Mbega uri kuranyumviriza, urumva yuko uruhukiye muri we. Hari ibitaragenda neza, Yesu nagaga kudutwara nitwinjira mu bwiza bwiwe, ariko kuba yaraje agapfa akazuka twazavuga ati nukuri niwe, ko Yesu yaje, ko Yesu yapfuye, ko Yesu yazutse. Nimba Simeyoni yiruhutsa Yesu akira kayoya, mbega tweho tubayeho yarapfuye akazuka agatanga mpemu yera, ndukwiye kubona yuko ibisigaye vyose bizoshitswa muri we, maze tukaruhuka rwose muri we. Agakiza n'akaruhuko, agakiza kari muri Kristo Yesu gatuma umuntu yiruhutsa, gatuma umuntu aruhuka. Avuga ati kuko amaso yanje abonye agakiza kawe. Nta kindi kintu kiruhura, avuga ati nta kindi kintu mbereyeho, nta kindi kintu nari imbereyeho, ko mbonye agakiza k'Imana yanje ni kinye nari imbereyeho. Mbega uri kuranyumviriza, ubu bumeze nka Simeyoni uvuga uti jewe kubona agakiza k'Imana nico mbereyeho, nta kindi. Ashavuga ati noshaka nkipfira ko nabonye agakiza kawe Bana. Ikintu Imana ikora muri twebwe iduha kunezerwa agakiza, tukumva ko umunezero ariyo mpamvu yo kubaho, kuba warakijijwe, kwifuza kubona abandi bamenya Kristo, no kuba witeze ko Yesu Kristo azoza kuzuza no gushitsa neza agakiza kacu. Wumva ariyo mpamvu yo kubaho, wumva ariyo mpamvu yo kubaho. Mbega wowe kuranyumviriza niko bimeze. Dusome 20 kurikira. Ako wateguye mu maso y'amoko yose ngo kabe umuco wakira amahanga no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Kuri mirongo duhejeje gusoma kuri 31 gushika ku 32, hano Simeyoni avuga ikintu gikomeye. Avuga ingene Yesu Kristo ari ubwiza bw'Abisirayeli, mugabo kandi ari umuco w'amahanga. Imyaka ya 45 haratowe inyandiko zitwa uno munsi manuscrit de Qumran, zerekana abayahudi bari baravuye muri twavuga kare, bari baravuye mu bandi b'Isirayeli baza kwiherera ngo biteze ko Mesiya azoza akavukira muri bo. Nabo nyene bariko baravuga Mesiya bamuvuga nk'ubwiza bwa Isirayeli, ariko nta munsi n'umwe bigera bavuga ibijanye n'agakiza k'ayandi mahanga.
hano Simeyoni tubona afise imbono yagutse isumba abo twise aba eseniye, abo bayahudi bari barikuye mu bandi ntibaje no mu rusengero bakaja kuba mu bugaragwa bw'Iyudaya biteze ko Mesiya azovuka hagati yabo. Bahushe ikintu Yesaya yari yarayeretse kuva kera, nivyo Yesu azoza nk'ubwiza bwa Isirayeli mugabo kandi azoza nk'umuco w'amahanga. Dusanga ikino gice ca kabiri kino ndirimbo ya Simeyoni kirerekana ivyizigiro, imbono yagutse Simeyoni afise yuko Yesu ataje kubwira Abayahudi gusa ariko kandi aje no kubera umuco abanyamahanga. Kuribuka rero nk'umwanditsi w'umunyamahanga ariko yandika ubutumwa bwiza, ari nawe wenyene w'umunyamahanga yandika ubutumwa bwiza, iki ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu atawundi muntu yaba Mariko yaba Mateyo canke Yohana, nta muntu azana kino gishinga ca Simeyoni atari Luka wenyene, aho yerekana ingene uyu Umutama yari yafise imbono yagutse y'igituma Yesu aje, ko ataje kubwo Abayahudi gusa ariko kandi aje kubera umuco amahanga yose. Turabe agace kanyuma turarangiza iyi ndirimbo yiwe ya Nunc Dimittis, reka tukarangirize ku murongo wa 34 gushika ku 35. Igice gatatu kigize iyi Nunc Dimittis ya Simeyoni. Iyi ndirimbo ya Simeyoni ni ubuvugishwa bw'imburi. Nari navuze yuko bimwe mu byaranga Simeyoni mpemu wawe yari kuriwe, yari afise mpemu y'ubuvugishwa. Tubona amajambo abwira abavyeyi ba Yesu Kristo arimwo byinshi cyane bijanye n'ibizoba muri kazoza. Umve ubu ashiriweho kugira ngo benshi muri Isirayeli bagwe, benshi bavyuke no kuzoba ikimenyetso kigawa, kandi nawe inkota izogucumita mu mutima. Dusanga avuga ibintu bibiri, avuga ingene ibango rya Yesu Kristo rizogenda. Yesu ni umuco, bamwe bazowuhojeta abandi bawakire, azoba insigne de contradiction, mu kimenyetso cy'ukugawa, insigne de contradiction. Bamwe bazovyuka abandi bagwe. Bisana y'amajambo Paulo avuga hariya muri Korinto, akavuga ngo twebwe hagati y'abahona turi agacuku k'urupfu, ariko kubatoranijwe ubugingo budashira turi une odeur de parfum izana ubugingo. Dusanga Yesu Kristo ibango ryiwe ryari ibango ririmwo contradiction, aho bamwe bamutsitarako, aho bamwe bamwizera bagahabwa ubugingo, abandi bakamuhojeta maze bakikwegera urupfu. Ubwa nyuma arangiza avuga ngo inkota izogucumita mu mutima. Atumbereza buno buvugishwa kuri Mariya, avuga umubabaro azogira abonye Yesu Kristo n'ibango azocamwa no guhamwa no kwicwa no gutotezwa no gucokogwa no gucunagurwa n'Abayahudi hamwe n'Abaromani. Ibi bitwibutsa amajambo Paulo avuga ko Yesu tutahamagaye kumwizera gusa mwaka no kubabazwa kubwiwe. Mariya yaratewe iteka ryo kuba umuntu wa mbere abwibwe bya Yesu Kristo impuzu agakiza, biramuryohera, ategwa iteka ryo gutwara inda ya Yesu Kristo. Mugabo hano Imana ikimubwira ati hari irindi teka nzo gutera ryo kubabazwa ku bwanje, ryo kubabazwa ku bwa Yesu Kristo. Dusanga Mariya atari umuntu gusa ategwa iteka ryo gusama imbanya ya Yesu Kristo, ariko kandi kw'ivyo bizomuzanira imibabaro. Ibi twibutsa yuko nimba tubabazwa na Yesu Kristo tuzokongera kandi duhanwe ubwiza nawe. Nizeye yuko amajambo yabafashije kandi yabakomeje muri ibi bihe turimwo vya Noeli. Imana ibahezagire. Yemye boshobotsa ntimutinye.